mpamvu nashaka twumvikane kuri iki kintu. Ibibazo vyinshi bitubako ni ibibazo usanga ari vy'igihe, atari ibibazo vyo kunyinyura n'abantu. Ingorane abantu tugira ni igihe duca mu bibazo tugatangura guta imyikomo ku bandi. Uriko uca mu bihe by'ubukene, ejo ibihe by'ubutunzi bizokugendera. Uriko uca mu bihe by'ubugumba, ejo ibihe by'ubuvyeyi bizokugendera. Uriko uca mu bihe by'ingwara, ejo ibihe by'amagara meza bizokugendera. Umutima w'Imana harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Ndaramukije abakunzi b'umutima w'Imana, abakunzi ba papa bien-aimé, PapaDescouples, amis de famille, inshuti y'imiryango. Uyu munsi nashaka kuvugana namwe ku bwoko bw'ibibazo bidakurwaho n'amasengesho. Abantu benshi tuzi yuko ngo ibibazo bikurwaho n'amasengesho, mugabo si byose bikurwaho n'amasengesho. Muri iki kiganiro nagomba ndaguhamagarire kumviriza ikiganiro cyose, uraza kumvamo ikintu gishasha utaruzi. Mugabo nimba uri mushasha kuri chaîne y'umutima w'Imana, ndagusabe ugire s'abonner cyangwa subscribe kugira ngo uzokwame uri wa mbere mu kubona ibiganiro ducisha ku mutima w'Imana. Ikindi naco ushobora kubisangiza abandi, ukabisangiza inshuti n'abagenzi, canke ufise ikibazo ukacandika, hanyuma natwe tukazoheza tugasenga Imana ikadufasha kwishura ico kibazo cawe. Rero uyu munsi nkuko nabibabwiye, tugomba tuvugane ubwoko bw'ibibazo bidakurwaho n'amasengesho, bidakurwaho n'amafaranga, bidakurwaho n'amashuri, bidakurwaho n'abagukikuje bose bashobora kubigufasha, mugabo bikurwaho n'ikindi kintu kimwe mpava ndakubwira. Imbere yuko ndakivuga, reka nitize iyi nkuru ya Yobu. Yobu yari umuntu yubaha Imana. Igihe kimwe Satani aje imbere y'Imana avuga ati, ndagusavye umpe Yobu, umuntize akanya gato, ndamukorere ko hanyuma ndabe yuko akubaha. Yobu ibi bihe yaciyemo ntabwo vyari bihe naho yari gusenga gute yari kuzopfa abivuyemo. Igihe conyene nico categerezwa gukuraho ibibazo Yobu yaciyemo. Kubera iki? Mu bisanzwe umuntu ukuntu Imana yamuremye ngo abeho abeshwaho n'ubuntu bwayo, abeho mu buzima bwiza, abeho mu munezero. Mugabo naho Satani nawe rimwe na rimwe hari igihe Imana imudutiza kugira ngo adukorereko. Imana imudutiza akanya. Niyo mpamvu ibibazo akenshi si karande. Ibibazo ntivyamaho, umuntu ntiyaremewe kuba mu bibazo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ririmo amajambo menshi aremesha abantu bivanye n'ibihe baba ariko baracamo. Rero mwumve yuko ibibazo si karande, si ibintu vyamaho, mugabo ikintu camaho ni imbabazi n'urukundo rw'Imana ku buzima bw'umuntu. Ibihe uriko uracamwo, naho uzosenga gute burya Imana ibibizi, naho uzosenga gute burya Imana ntizobikuraho, mugabo iba yabigeneye igihe. Yobu yaciye mu bihe bigoye, kandi Yobu byari gushoboka yuko atuka Imana, mugabo Yobu ntigeze atuka Imana kuko yatahuye ikintu kimwe, ati iki ni gihe Imana yandekuriye mu maboko y'umugwanizi, kandi iki gihe giheze burya Imana izosubira ngiriye neza. Niyo mpamvu nashaka twumvikane kuri iki kintu. Ibibazo vyinshi bitubako ni ibibazo usanga ari vy'igihe, atari ibibazo vyo kunyinyura n'abantu. Ingorane abantu tugira ni igihe duca mu bibazo tugatangura guta imyikomo ku bandi, tugatangura guta imyikomo kuri naka na naka, tugatangura guta imyikomo ku bantu batariko bagira ico badufashije. Niyo mpamvu nagomba ndakubwire utu tuntu tuzokwereka yuko uri kuca mu bibazo bizokurwaho n'igihe. Ikintu ca mbere nuko uzosanga wewe nta ruhara ubifisemo, si wewe wabitumyeko, si wewe wabisavye, mugabo vyizanye. Ivyo rero uzomenya ati iki kibazo ko taruhara ndagifisemo, ko tari jewe nacumuye ku Mana, ni kuvuga n'ikibazo c'igihe. Ikindi kintu ca kabiri kizokwereka yuko uri kuca mu kibazo c'igihe, n'igihe
uzoba wabuze inyishu ahantu hose mu bantu bose. Ibigukikuje vyose bizobura inyishu y'ico kibazo cawe. Abagukikuje bose bazobura inyishu y'ico kibazo cawe. Mbere wanagomba no ku Mana uzosanga rimwe na rimwe umengo wahaburiye inyishu. Si ukuvuga ngo Imana ntiba yabibonye, mugabo Imana iba yabihaye igihe. Haleluya, iba yabihaye igihe. Igihe ni umucamanza atagabitanye. Ubatse nabi, ubakanye nabi n'uwo mwubakanye, uri mu bihe. Iyo ugendeye ku bihe uriko uracamwo, ushoboye gutakaza umuntu w'umunyenkomezi wamwise umunyantege nke mu gihe kanaka, mu gihe mu kindi gihe ashoboye kuzoba umunyenkomezi ukamwicuza. Rero nagomba umuntu wese yumve yuko hariho ibibazo mu buzima umuntu acamwo bidakurwaho n'amasengesho, bidakurwaho n'amafaranga, bidakurwaho n'amashuri, bidakurwaho n'ikintu cyose kigukikuje, ariko bikurwaho n'igihe. Igihe conye niyo gishitse vyonyene vyikura mu nzira ukabona usubiye mu buzima bwawe. Ibihe bishobora kuza bikagutuma mu gihe kanaka ubura akazi, mugabo kandi ikindi gihe kikaza wewe ukagendera mu bwiza nk'ubw'abandi bose. Niyo mpamvu umusiguzi yanditse ngo munsi y'izuba ngo ikintu cyose gifite umwanya wacu, ngo hari igihe cyo kurira hakabaho n'igihe cyo gutwenga, hari igihe cyo kubura hakabaho n'igihe cyo kuronka. Rero umenye yuko ku isi nta bibazo umuntu acamo, umuntu aca mu bihe. Uriko uca mu bihe by'ubukene, ejo ibihe by'ubutunzi bizokugendera. Uriko uca mu bihe by'ubugumba, ejo ibihe by'ubuvyeyi bizokugendera. Uriko uca mu bihe by'ingwara, ejo ibihe by'amagara meza bizokugendera. Menye yuko ubuzima bukozwe n'ibihe. Ibihe vyiza niwo mugabane w'umuntu wese, ariko ibihe bibi na kanya gato Imana itunyuzamo ikaturekurira mu maboko ya Satani kubw'ikintu kanaka igomba kutwigisha. Hanyuma ivyo bihe biheze Imana ikadusubiza ku murongo wayo. Mwarahezagiwe mwese abakunzi ibiganiro bica ku mutima w'Imana, mukomeze muvyumviriza kandi mubisangiza abandi. Mwarahezagiwe. Umutima w'Imana. Papa bien-aimé.